Bonsoir, bon après-midi, bonjour, dépendamment na ryari canke aho uza kurabira kano ka video. Alors jewe ndi ngaha juste pour faire une petite réaction, ngire un peu de commentaires ku bintu nabonye aho mperereye, hama nibaze yuko ari ibintu novuga ko twohindura twese, right? So je ndaza kuvuga ku kintu cerekeye, sinzi ko nocita hypocrisie ukubeshanya sinzi. Et surtout jaho mperereye turafise ukuntu abarundi surtout ntituzi gufashanya, sinzi ko tutari gufashanya canke ari novuga gute gukina hypocrisie kandi si vyiza gose, si vyiza. Ndabaha akarorero nko par exemple ashobora kubona ngaha muri Canada ugasanga nk'umurundi baragiye hamwe baragiza akabare, ugazumva hari namwe abandi bantu baradutse ngo burya ntibizora bora ntubizi ngo nje barundi ngo ntishobora kuramba. Urumva vraiment why bidashobora kuramba? Jewe je me dis yuko si ubonye umuntu yagize nk'ako kabare peut-être uri kurabivuga uvuga ko bidashobora kuramba, ibi ufise experience mbi wabikozemo. Nimba ufise ahantu wagize experience mbi rero ahantu ho waraguye hago begere ubahe quelques conseils wagira uti ngaha naha imeze kuno muze muhatire attention. C'est ça ce qu'on appelle la solidarité mondiale, ni solidarité en fait. Dufashanye uvuga uti je ndazi ko hajya ahantu hubana harananiye, reka ahubwo ndabegere ndababwira ahantu ngene byagenze kugira nabo bahakorereko. C'est ça, oriyo kuja kuponda hanze ngo ntibizokunda. No, ikindi naco ni nka turafise ukuntu aussi twe turi kumira twebwe nyene no mukwikumira gute. Nko par exemple ashaka gusanga hariho nk'umurundi ashaka kwiga nk'ikintu kitamenyerewe mu Barundi. Par exemple je vais parler de la décoration intérieure. Alors donc bavyiga ngaha ugazamva umuntu arakwadutse ngo bijya sivyo Barundi ngo nivyo bazungu gusa. Urumva hama tukadusara ngo umuzungu ngo ntatwemera. Twebwe nyine ubwi wacu nturi kuriyemera, uri kurikumira. So iyo wikumira n'undi arawukumira. So tumenye yuko nimba wewe ushaka kujya kintu kandi ubona yuko ugikunda kandi umviriza, go for it, genda wige kandi uzogisaksidingamo. Kandi wose twige kumenya yuko nimba peut-être umurundi wewe hajya ahantu warahagiriye sheke je shobora kuhagira réussite, twese ntumeze co kimwe. Urabyumva? Ahubwo twige gufashanya, twige guterana intege. Mvuga ati ndabona umurundi mugenzanje aragize iki niki, reka ndamusupporting, reka nimba ari gusharinga entreprise yiwe, nimba ari kugira iki hama au lieu kuja hanze ukamuponda canke nk'uko par exemple nse ugasanga wagiye nk'ahantu akorera ugasanga service yabo yari un peu umva baba gusirevye batevye canke iki hakonja kugira publicité mbi ngene uvuga ngo hajya ngo ntuze muhana aho nyone ikirenge kwajya mu bintu byabo ngo egera muze chef wawe umuntu waho nimba par exemple naho kabana umubwira uti inshuti yanje service yanyu hari ukuntu sometimes ilila nta kuntu mwogerageza mukagerageza mukabihindura. Urumva aho ubu turamufasha niko tuto gufashanya canke nama example mention utanga et surtout canke nk'ahantu mu kazi ugasanga ahantu ukora bariko barangaja umugabo azumva ngo jenga vuma ngo yango je nta mundi hene kudukorana kuri ngo abarundi ngo nta kintu hako bavuga uti muri iyo domaine reka go tu abarundi benshi kwamusa muri iyo domaine wana tu abarundi benshi dukore twerekane yuko iyo domaine turayishoboye, hanyuma n'umuzungu azokwema canke wundi azokwema azovuga ati abarundi muri iyo domaine n'aba expert. Uravyumva? Kandi aho si uri guteza imbere abarundi umva, donc image y'abarundi abantu bafise irahinduka n'igihugu cacu kamwe kiraja on the top. Hama ari kintu twibagira ego kuko iyo turakora ibintu nk'ibyo jewe birambabaza iyo ubonye abarundi turahuriye ahantu mu kirori twese ngo ngo dumurundi ngo numundi mugenzanje tukaturirimba yandirimbo ngo twese turi twese no tuko dukina hypocrisie gusa durahuye uwo munsi gusa tuko turagira fete tuko turatamba ndumurundi twahuye abarundi ariko si bakubwiye kuja gufasha mu wundi mugenzawe, si bakubwiye kuja kumusupportinga muri iki ngo ekaje nta barundi nikoza uri umurundi wahehe. Urumva? Kandi twige yuko twaraje go turi mu mahanga bivanye uri kuriga kurakora iki twese go ashaka nkubwene gihugu nga mugabo umenye yuko ahantu tuhatsindaro ifo ko tumenya kwandika amateka y'igihugu cacu aho turi hose muri domaine yose dufashanye en tant que abarundi.
kandi twige abarundi turafise ukuntu twese iyo ubonye ujya yagize yafailinze ahantu ntuzi kugenda kumubwira mugabo uzi kubigira koperative ucibwira tout le monde entier hakuja kumugeka kumubwira ati inshuti yanje hajya uzorabe uzuragira ukuntu urumva twige rero kumenya gufashanya turi kumenya gufashanya kandi ata hypocrisie irimo turagira kuko baravuga yuko bavuga ngo la charité bien ordonnée commence par soi-même iyo jewe nawe tudahindutse ntibaze ko amakunga azobona ko twahindutse jewe nawe tubanze duhinduke twerekane yuko abarundi turi solidaire je mpa nta karoro kama urabona ama community y'abahindi canke abashinwa usanga abasha barakorana usanga wana bose n'abashinwa urumva baratahuye se être diaspora mu mahanga canke handi hantu hose no kumenya gufashanya kandi kuri abantu bose babikora vraiment hari abantu kamwe beza ubona ko bakora bazi gufashanya rero twige gufashanya tureke gupondanya en fait turafise ukuntu abarundi umengo mugenzanje yateye imbere mwana notera imbere kwaki tugara nako nimba yateye imbere muteye intege nawe tujotera imbere gutera intege tureke kugara nako hewe nanje bya nobishobora nanje no bya nanje nobishobora umviriza twige gufashanya first tureke gupondana rero jewe it was nyene kubabwira ko kantu aho muri hose diaspora twige gufashanya vraiment twige kumenya yuko umurundi mugenzanje yateye imbere it's good ahubwo reka nyohege kuko iyo gushajegera gitera imbere hakonda muponda hakomengo barundi turafise dushaka twese gutera imbere no umuntu